umviriza mwene data, inyuma y'ibiguhiga, inyuma y'intambara, inyuma y'amarira, inyuma y'amagorwa, naho ubona umenga inzira yaheze, Imana irashobora guca inzira nshasha. Naho ubona imbere yawe hari ibisika n'ivyiyo ariko byarabomotse, haleluya haleluya. Naho ubona imbere yawe hari inyanja n'iyitukura yaciyemo kubiri, haleluya haleluya haleluya. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti z'umusaraba. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Reka ndagusabe ukibona iyi video yirungikire mwene data, ndazi ni wafashwa nawe narafashwa, kandi ijambo ry'Imana n'umugisha kurirungikira umuntu. Imana izobiguhembera. Tukora ingufu zose ngo ubutumwa bugushikire. Nawe gerageza uburyo bwo kurungika aho utari bwashike canke kubukeneye. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, intumbero tembe maze kw'iyi minsi ni jambo rivuga ngo inyuma y'ibyago, inyuma y'amarira, inyuma y'ibiguhiga, inyuma y'amageragezwa, inyuma y'intambara, inyuma y'ibintu mbengana urupfu, inyuma y'igeragezwa iryari ryo ryose, ikigeragezo kiza gihetse inyishu mwene data naho utabibona. Dusome ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Yobu igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 3. Hari amajambo menshi ushobora no kwasoma igice cya Yobu igice cya mbere ku murongo waho wa 13. Hepfo havuga amajambo ariyo ngiye kuvuga. Mureka avuga amakuru y'uwitwa Yobu. Yobu yageragejwe na Shetani mu rugero rukomeye cyane. Hano usoma amajambo avuga ngo Yobu ageragezwa na Shetani cyangwa Satani amugerageza kumutwara ibyiwe byose mbere kugera no ku buzima. Hano uyu mugabo yitwa Yobu yari umuntu yubaha Imana, yari umuntu asenga Imana, yari umuntu akundwa n'Imana nk'uko nawe wowe uri kandi ukayikorera. Maze Yobu Satani araza aramupima aramugerageza. Yobu yari afise inka zose zirapfa, intama zirapfa, indogoba zirapfa, ibintu byose, abana biwe bose Satani arabonona arabatwara, mbere ibintu birakomera, ubuzima burakinduka. Eka n'ivyahereye aho Satani ntiyamutwaye ubutunzi gusa, aja no ku bagenzi biwe arabonona abamukurako. Ntivyahereye ku bagenzi, aja no ku mudamu wiwe muka Yobu arahinduka umugabo wiwe Yobu. Yobu bahatagira shinge na rugero, abana bapfuye, ubutunzi bwaheze, abagenzi bamuhindutse bamuvuga ko amajambo y'amagambure ngo yoba yarakoze ibyaha. Mbere na muka Yobu ayegera umugabo wiwe aramubwira ngo tukiyo Mana yawe ntakimaze ituma ikwica uveho. Imana idufashe cyane. Yoba aravuga ngo jewe simeze nk'abantu b'ibipfapfa, aravuga ngo ndabizi neza yuko Imana itantaye. Mbere si ibyo gusa, Satani ntiyagejejeho, aja no ku mubiri wa Yobu agerageza Yobu. Yoba agwara ibihute, umubiri wose uhinduka ibihute. Imana idufashe cyane. Ariko Yobu ntiyataye ukwizera, ariko Yobu ntiyahemutse, ariko Yobu yagumye ku Mana yiwe. Haleluya haleluya. Hari ibintu uri kuracamo mukundwa, naho biruko ibyo uri kuracamo ntibuguteranye n'Imana, kuko inyuma y'ibyo uri kuracamo uzoja ku Mana, kandi inyuma y'ibyo uri kuracamo Imana irikira kubona. Erega niyo mutabazi, erega niyo byizigiro byacu, erega niyo yaturemye. Ya haleluya. Yobu ntiyataye Imana. Zaburi y'ijana na 39 havuga ngo uzicara ryanje niva hasi ryanje, umenyera kuri byiyumviro byanje n'ibitaramba ko byose ububizi. Imana irazi ibyo uri kuracamo mukundwa, ariko teme ndiko ndavuga inyuma y'igeragezwa haba hanyegejemo inyishu. Inyuma yaho utabona inyishu haba hanyegejemo inyishu. Haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amagara ya Yobu arononekara, ariko Yobu aravuga ngo sinzohemuka, nzi yuko Imana yanje iriho, kandi ku iherezo rya byose iyo Mana izoza. Haleluya haleluya haleluya.
haleluya. Ndakunda Yobu ashishikara kwizera Imana ayereka ubuzima bwiwe bwose. Mwene data uri kurankurikirana, uri mu buzima butigeze bugera aho Yobu yageze, ariko weho warahemutse, waravuye ku Mana, waridodombye, warahuye n'intambara nyinshi, ariko Yobu yatubereye akarorero. Imana idufashe, Imana itugira neza. Shikama, subira mu tuguvu, inanate, unamurira amaso kuhoraho, nk'uko Dawidi yavuze ngo nunamuriye amaso yanje kuhoraho, mbega ugutabarwa kwanje kova he? Aravuga ngo nta handi ugutabarwa kwanje kova atari ku Uwiteka yaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umviriza mwene data, inyuma y'ibiguhiga, inyuma y'intambara, inyuma y'amarira, inyuma y'amagorwa, naho ubona umenga inzira yaheze, Imana irashobora guca inzira nshasha. Naho ubona imbere yawe hari ibisika n'ivyiyo ariko byarabomotse, haleluya haleluya. Naho ubona imbere yawe hari inyanja n'iyitukura yaciyemo kubiri, Abisirayeli barambuka, haleluya haleluya haleluya. Harahiriwe umuntu yizigiye Uhoraho, akayigira ubuhungiro, akamenya ko ubuzima bwiwe buri mu biganza by'Uhoraho. Imana ishimwe. Nasomye iryo jambo ngo adushushanije mu biganza. Mana data wa twese mu ijuru, raba abantu bacitse intege, raba abantu badendebukiwe, raba abantu bariko rasura inyuma, basubizemo inkomezi, nyagurura inyishu yari yinyegeje mu kigeragezo. Abantu batabagwe, Mana ndabasengeye, hindura amateka buzima, ahatari inzira uzice, ahari imiryango yari yiyugaye uyugurure. Abana bawe basubire kugushima, abakuvuye ko ubahindukirize kuri wowe. Urakoze, cyubahiro n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane nabo mu izina rya Yesu, amen.